wishure. Reka rero ndabikubwira. Ego ndayifise. Sa? Ndayifise. Ego ndayifise. None ni yande. Ni yande. Nshaka umbwire nyeneyo. Mbwira. Unyarutse umbarire. Kandi wongere ubinyumvishe. Nyene. Numva. Mbarira. Ureke kuntesha umwanya. Numva nyene iki? Nho mbarira. Mama ni umuhungu araho. Umuhungu araho utazi izina utazi. Yo ni umuhungu. Cha. Umviriza kandi unyumve. Iyo witeremenya kutiterera mu mwobo ari mu nzu yanje. Nyene numva. Marwe rimwe kabiri gatatu. Wamviriye mu nzu. Yo mana yanje we. Oya. Ntiduteka bisho no munsi. Ariko rangoma atako je. Ntabwo ngira ntanze. Shanga ni sawa. Ni sawa Bliante, umeze neza? Ndashima. Nziza cyane. Amashanga hari ikintu nashaka kukubwira. Shanga nukuri ufise ikibazo kandi kirankomereye. Ikibazo kandi? Kirakomeye kandi nta muntu yokimfashamo atari wewe. Uri shangazi wanje nubwo nkora amafuti ndi umwana agorana ariko ndazi ko uri shangazi wanje kandi urankunda ndabizi. Wewe ukifashamo. Urumva ubu tuvugana naramenje sifisi yonca sifisi yomva niyonja ni ngorane gusa. Unakamara amazi nani cyo kuvuga mfise. Bliante, urazi nubwo ntaragutahura ushatse kuvuga iki? Shanga urazi ko mfise icyo nagutangaza. Urazi ko ari yujya muhungu yarakundanye na Nana. Bliante. Shanga ndakwinginze nawe nurakare ni wowe nizeye ko kubifashamo ahubwo rabi cyo wumfasha. Mugihe naco mfise nkora sinzi nico novuga. Bliante. Ufise inda? Ufise inda? Sa? Ufise inda? Ne shanga uri kufashirika wewe narinje kubitora kugira ugire ico ufasha. Bliante kubera ko umumama agide mayi. Kubera iki Bliante? Ibaze wewe bibiri ko birababaza uko jewe nanjiriko. Ca bigenda gute? Niwe nari nituye nk'umuntu kuze wonyumva ashangazi wanje nawe ucugira intege nke. Bliante. Uramuhemukiye Nana? Uramuhemukiye na Demayi? Nandamuhemukiye nje nanzi ni kunezeza kandi byabaye paraxida navyo nari nite. Ndababarira Bliante. Wewe kumugaza ibintu nk'ibi Demayi.
Habaye iki shangazi? Ninge kwanza. Nana. Oui. Sina nkuru mejo. Yo, numva mfise ishavu. Numva mfise ishavu. Nyine mbwira mbimenye. Nana, Bliante. Bliante yagize. Bliante Nana. Yagize iki? Reka duhagarane gamira. Nana. Mwahuriye he? Niwe nari karono na by'abandi bamukubise. Kaguma yebaye banyene nk'umupfokuruje. Nana. Nubone mbabaye uko. Mpuye na Bliante. Nana, Bliante arambabaje. Murahuye cyara kubabaza. Yakugize yakutse. Nana. Ikintu Bliante ambwiye. Jemaye nacyumva. Arimanika. Naho ibintu bakubwiye bikubabaje nkuko yemewe nkumva ko umutima wakwa no kuvayo. Uzi ko Bliante ambwiye ko afise inda. Ya wa muhungu mwapana. Uvuze? Yande. Ya Fideli kutari kuranyuma. Shaka durambeshe. Na Bliante ngo ari ikintu nk'icyo tuvukana. Yumbwira ko ari undi muntu wabonye. Nana, urabona ko jana guhagarika ndiko ndakubwira ubeshi. Oyandi. Urabona ko nashaka kuzungurirwa nkuko kose ndiko ndashaka kubesha je. Nibaza yuko uri kumbwira nyene Bliante nze mukuru wanje nyene ryanzi. Ukumbwira cyangwa n'uyundi. Mbwira neza sindagutahura sindabitahura. Nimba utari kurantahura ndikumva nk'ifise umujinya mwinshi natewe na mukuru wawe. Ndiko ndamwita muto bivanye n'ishavu mfise. Nana, Byo babyo. Uzagahina mfise jewe. None muhuriye he kugira kubwira ibintu nk'ibyo? Umviriza. Yaraje kukura. Nyumviriza. Uzoze kundamuhira ntuje. Muri uwo mwanya ntari ikintu mfise no kugira. Ndakubwiye gusa ko mfise inda kandi afite. Mwahuriye he? Ngira nyene. Ninakuwa kutegurana urawe. Bliante. Uvuye kuvugana iki na shangazi? Ngira. Nibiki uvuye kubwira shangazi? Bliante. Wakabaye uri njyajya bishitse aho nyene. Mungu wangu. Unjyajyanire ndi mutoyi wawe. Nirihe kosa nuba naragukoreye gushika yaho unkorera ibintu nk'ibyo? Ntihajya nagukoreye. Sinaziga yuko ibyo n'abandi bazira abandi bo mu gahinga abandi bakobwa kumbe ni wewe nyene wewe bwite umuntu wose ibera urasigira. Bityo rero tugiye kubiraba sinje mfise amakosa nine kubaza ufidele wawe. Nimba waramugosweko nyine akigira nanje naramugosweko. Waratowe ne ari kugenda gute? Basi ibyo tubireke. Hoho ego nyambara umuhungu yaje kukurondera. Wowe urazi ko je nawe dukundanye. Ariko imyaka ishika 3 ubu bwawe uce witonda aze kugutongoza uzi ko akundanye na mutoyi wawe uce umwemerera. Ikosa mva rifise Fideli cyangwa rifise wewe? None uribaza ko amahirwe no yangiza? We warase kwitaho waratubona igihe cyose twe tumaranye ugatubona ukuntu twe tugendana wipfuza urukundo rw'iwanje. Joshika sinari nzi ko ari we wompemukiye. Nari nzi ari we wondongoye ahantu heza ukambwira ati naho mibiriza. Rega sinaguhemukiye ahubwo naragufashije. Warafashije wawe naramwakiriye kuko we byarase kumwitaho. Je ndamwitaho nyine. Je nzi agaciro kiwe.
Bliante. Ivyo nivyo nkoreye n'ukuri. Kandi nyene wumva uri areze, wumva uri amahoro, nta kintu kikwagiriza. Oya. Wumva cyo nyagiriza gute? Je nagwanyije urwangara. None hajya ubonye agaciro kiwo. Nubonye kafise agaciro. Wari kumenya ngene ubungabunga ivyawe. Pana kubimenya yagiye. Rero mbwiye yarose umwitaho. Tuza urabisha amaso. Ega binyeretse yuko mutagendanye ubu. Ahubwo mwatanguranye kuva kera tukiri kumwe. Nkabona ibintu bihinduka. Umuhungu duhuye akashwanira duhuye akankarira. Akanyereka yuko nyene numva nyene atacumaza imbere yiwe. Kumbe yararose mukuru w'umuntu. Ahubwo wewe genda wiga ingene bafata icitwa umuhungu neza. Kugira nejo bundi ntuzobure kuko uzosazira muhira. Tumenye ingene witaho sheri wawe. Ivyo bintu kubwira mutoyi wawe. Mbeho nkubuko watwaye inda yishushu. Uriko wiyumvira kwijana muhira kwa mama. Aho noyijana aho sirega we nibikura. Kuba ndayifise jeho iciza ciwanje. Nuko ego twashwanya tanda yiwe fise. None wewe mama wewe siku ivyo wanje uri kuravyakira ibisanzwe. Umviriza inda nima ndayifise ku Imana yaremeye ko umwana aza mu nda yanje nuko ifise uburyo izoburera Imana haragira yaho muyibeshera yaremeye. Umviriza Imana ikunda abantu bose. Igihe uja kugarama kijya gitanda nego nimba n'umunyabyaha Imana ni yaragufatishije ukuguru yankicaha ni yanka jewe niyo uza kunkorera iciza ngo nuko ndi umunyabyaha kandi nizere yuko atari je nyene ndaga igogenda kubugaramika Imana mwe yare yavuga ati genda ugaramike ndabyemeye ndije. Ivyo ni bisanzwe kandi Imana yabiremye kugira bibeho ukogwe. Rero uyu mwana numugireho ikibazo ari kuri jewe ahamengo nyene no gafata nyene nkanagakura geza aho urafuha fera kwica tumenye nyene witaho ivyawe. Bliante ntushavuze uraze muri uyu mwanya ishabunda nagufitse honyene ako gasende urimo kararyoshe ahubwo sigara bivugana nagiye. Ndababaye sinarinzi ko umutima wanje uzavunika cyane. Uwo nizeraga uwo niringiraga niwe umpaye igikomere ndazibagirwa. Twavukanye dusangiye byose ariko uyu munsi ni wowe umbereye icago ntigeze mbona. Umutima wanje urababaye kudwawe kuki wambabaje utya. Ndababaye ndababaye amarira yuzuye mu maso yanje. Uwo twavukanye niwe umpaye igikomere tazibagirwa mu mutima. Nana kumengwe kurarira nibiki uri kurizwa niki? Mama Bliante yakugize iki? Mwagwanye ko nzi muhejeje gufungura ndababwiye ati jewe ndagiye.
uciye usohoka hanze uri kurarira ni biki we na Bliante? Mama ni Bliante yagize iki Bliante? Erega je ndiko ndagenda. mama warutse ugenda afise kari mfite Uvuze ngo Fideli ya Fideli. Uyo Fideli ni uwahe? mukama nikora Fideli usigaruka mu mutego dupanga kugira Maria Sa umwe mwagomba mugirana ubukwe nawe? Hayo impamvu ariko yanga Maria kumbe atenda ukuru wanjye. none uzi ko Bliante ari nyuma y'ibi bintu byose byanana? Nkaho n'umugabo aratuvukana. Bliante ari hehe? Ko mvuye muri shambura atawe mbonye muri saha. Twagije kujya caragenda sinzi yagiye. Sawa. Ndagiye ndagaruka turabisubiramo. Ko wikawusha siwe ndiko ndabwiye ukabona ukankara umusheri umuntu tuvukana nkaho tutavukana nabo nkabibona uza wizanisha urusaku ngo ngirengira mama mariage ngo natanze ama invitation kumbe nurusaku gusaba amaze kubasheri wangende inyuma turiza dushika muhira inyuma yanzu neri ushaka iki birambabaza no gutwaga umuntu bikubabaza none nibikubabaza nyine none ndakumarira iki ndagufasha indira mama we waraguta hanze naco ndagufasha nisha ubusaku gusa abantu bose ugenda ukwiragiza ngo ngirengere mariage kumbe ufise icyo ukurikiye inyuma no ngubundi wewe ushaka he kuva ngenda inyuma ushaka ndagufasha iki ufasha iki nuko byaba urahindura iki mara yaguza ahubwo fata uwo mutima wawe uraya nubwo nacu uhindura ndakubona kakuma kigendesha ubugura he kugenda fefe yego buraya bwarakoze nasi nayitwaye sinatwaye ndaye umusheri wawe usuramba baje wishira sinayitwaye nagira ngo umuntu wampanuye ati genda no kujya muhungu mugira ibinebe kumbe ndagufasha iki narayitwaye kandi nacu uhindura iki ahubwo nuseye kungenda inyuma ubuto gusa umbo kabona ngo woga narayitwaye none yaguhevye nkayitwaye nkurira induru n'ibintu gusa shi urimenya urabona wowe uno munsi urambona nagiye mbaraya urindire wewe genda kwa umutima uraremereye narenze ku nzira yawe nigakorera none ngarutse ndira ugarukira n'isoni mwana wanyu mwana wanyu ndakwinginze babarira byanje byose mabaje umuryango wanje mabaje umutima wanje sinzi niba nkiri uwo kubabarirwa ariko ndagutakambira tundeke mana narawubutse cyane
sinumvirije ijwi ryawe nakurikiye ibisi nibagira isezerano ryawe nachapfuye izina ryawe tagitinze ndicuza ndagutuye byose uyu munsi umpe gutangura bushasha babarira mana ndakwinginze babarira ibyaha byanje byose mabaje umuryango wanje mabaje umutima wanje sinzi niba ngiri uwo kubabarirwa ariko ndagutakambira tundeke mana tundeke mana Nibiki n'amashakoshi Taravuga byinshi manzi ufatiye isakoshi. mubiki Mubiki ico utabona niki? niwe ko udasanzwe uza ngaha ubundi ndahakwezi Ubwo rero na jenje uno munsi. ngo gwiki Na jenje. mubiki je ko kazi je kata mukozi natumye kuje gukora Je naje kazi munsi. none ndakubuzi nene habaye iki Banyirukanye. nze mwarayigurishije muhi Banyirukanye kubera indafise. Kandi urazi ko ari iwawe. ko kwe wa ari umukobwa wo bagitwari inda nayo ngo nibiki Ivyo nyene uzi jewe najenje kandi sisubira inyuma. koreka kubuzana uburofasha Nta burupfa burimwe. ari umuntu wo bagitwari Je rero naje kazi muzi ko ari iwawe ubundi twaryamanye neza. ivyo birakusha nyimba wagiye kuryamana n'imbata n'inkoko byose Batani ngo rero wori imbata. Nimba naryamanye n'imbata ubwo wori imbata. Je mbisa ninjira hanaje. winjira heye Aha nyene. je katanze ofisi y'inzara y'umuryango Rafashe banzi isakoshi nduhu. vimbere ahubwo shasi ndagutera amashuti shawe uza ngaha kwana je bakubwiye mu rubatsi Nabirebire suri inyuma. we biza ngaha ntiwinjira je ntanze ndubaka ukabuze bakwirukanye muhiruke asho umenye yuja nyimba uja kuba mwishamba je ntumbaze Nja kuwa ne. nta mukobwa wubatse atwara inda atari kijuju mu gutwara inda buri kijuju Ubwo rero ndi kijuju rero umwana nawe uramwihakana. umwana wande Wiwawe. ubona ndagera ku byaha mbiza yenda kwiba wewe urabizi icambere urazi ko tudakundana je n'umushiri wanje sibyo wazi yuko wari umugenzi bisanzwe wampaye nk'abagenzi urumva ntidukundana mvuge ngo uri umushiri wanje ngo nagutinda ngo hama ngo ndayemange ngo ndagutwa wampaye nk'abagenzi rero nawe wari kumenya ukuntu vyitwaramo apana guca ugenda hari yagubwiye none tumaze kuryamana uzi ko atakakingiza twakoresheje wewe nawe nk'umuntu afise ubwenge nawe guca ukora Navyo sigura ahubwo mbisa ninjira. iki winjira Bisa ninjira. tuzana uborofa
uzanye uburofa genda gutatura kwe Saninjirire na. ubu indaya zose twazaryamanye zica ziza ngaha reka nawe twaryamanye nk'indaya nawe turakundana none Kandi muhira banyirukanye nawe. ivyo birakuraba none abo twaryamanye bose boca baza ngaha nawe Bisaninjirire. So ane ndagabana. Muhira banyirukanye canja he. Uburofa bwanje ndaguma. mana yanje emwe aha ntiwinjira ngizo kubona nyimba bakwirukanye umenye yoje Menya aho njahe nazi se umwana. ndasaba ko ndaguca kwa mabuye je ntiwinjire ngaha Senda hinjira. ntawe winjira nawe ko okay kuri umugabo nawe winjira ati bahati Wase ko ninjira nicarira. Jewe ndabe rero ko aho hangura hanashitse nura. harusereye nyene uje kuba ngaha Tutabona ni gute. Warayineye kandi nawe urabizi ko umwana ari wawe hasimva. Hana jenje. Mbiriza shanda reka je ntunkwegere basi je ndagusabye Ahubwo mbisa ninjira. je ntunkwegere va ngaha bwende Ndagukwegera iki? none wowe Jewe naje kurise umwana kandi navyo wihakana. Aha najenje. Nabirebe. none we turakundana none umukuza ngaho Ndakundana nuzi ko twaryamanye n'uwavyivugiye. umva twaryamanye kuri uze kwirongoza ku nguvu wanje aya kwere musigaye mubona mwarabuze abagabo musigaye muza kwirongoza ku nguvu subira inyuma. Twaryamanye rero umugambi ufise kugira ngo uze kuntira ngaha ndakurongore Naje nawe office nja mu yabaye. Barakubeshe nanje rero reka sohoke ngende hama turabe ko inzu uyinjiramo barabe ko bataza kwirukana nabi aho uza turajana. sawa ibi bintu agakino muriko murakinira ngaha nawe waje utangure kwanikira bya byinyo byawe byavutse ngaho bimeze gute Womenya aho uza turajana. iki tujana ivyo birakuraba wowe nta mukobwa wo bagitwara indanane mwebwe bamureka kuzana ibintu by'uburofa ngaho icambere we ntidukundana uri umugenzi bisanzwe sivyo ahubwo wabonye mutoyi wawe agomba agutange kuronka umugabo ahubwo ngira ngo nawe waje ubishaka twaryamanye ubishaka ntabwo inkinguza na kimwe mwana n'uwawe ntanda yiwanje ufise nabirebi emwe bakishingana nk'umugabo ivyo bintu ni vyo mwana arajana amubona amata Neza mvugana n'ibiki? Attention. Ana jenje nago muhura. Waraye muteye ntawe wamuteye. Sinabwe none ko twaryamanye n'ibindi bikora. Twaryamanye mubwira nyine ko wayine. Izo wihinguza ni. None cemeza ko nari guteye n'igiki. Jere ntabyo nzi ko nari guteye. Sawa rimba wewe ubyemera mugende nta blame. Je kwanza ngo manigire Jesse ndi ngaha Aho kana hose aturi. Na kare hano Jesse wanje ngaha ni mu muryango. Wewe nibiki wewe ushaka gukora cyane. Bisa nigira hoba. Ujahi. Tera kugira turajana. Nahuja. Aha nashitse nabwira nashitse nabirebire. Naho ncikira hanashitse. So mwigize rero abahungu. Ntabare jewe. Jewe wanje niyihaka. Kora none basinigire no. Agenda gutatura je n'umuntu. Ujahi. Aha nashitse. Uraba abana reka kuzana urafanga. Mbwira mukwanire ngaha namwe. Oya. Babe shosha ko shihaza. Baturindi. None wonera ku ngufu nkande none wewe. Iki none nasi wawe. Je mbiri we nakubwiye we ntidukundana wewe je. Umva. Tuba hafi ya mutware. Hafi ya mutware. Kandi we wabonye nakuyoreye ucita ushaka kumenyera zano borofa. Zoroshe. Yewe hana jenje. Reka kubishira hejuru. Bahanuze bose ntibaze ngaha bumva ibintu byabaye batangure no kubatwenga umenga nta n'ubwenge mufise. Nimba mwarabikoze mu byemange wewe uvuga ibyo ukeneye hama ibintu bigende neza ndati yongeso usanga hana jenje. Jo usubirana mu mazo byo nibirimo. Muhira banyu we nawe we ntuzana uburofa. Amenye yuko yinjiye ngaha nawe uzobwiye ibintu by'uburofa. Urazoga nyine ninjire niba ari bupanga. Urabibona neza n'umuntu ninuze ndayigize. Urabibona neza. Ahubwo rero cyose uriko uravuga ngo nome none. Okay ninjire hama nawe ushugenda none. Hana jenje. Hakumvuganira uri kurazana ibintu by'uburofa ngaho. Akinjira ngaha nawe ushugenda. Aha naje kwa umwana nimba ari usohoka sohoka. Tugumana
wewe katawucikira Ewe musigare muragwanira hiyo je akagira kinjira ngaha ndatema akaboko. Hari mu muryango ukibaza none ngaho bona yinzu ngana guca we twobana ngaho ugura ninjirire ope ntugurure sawa wo turebe wewe kazi muri ngaha kibazo none je no ngaha hanze ndaharyama aha nije nawe turicara aha turagumana Engene kakwegerana none wewe bikuraba hiki wewe jeni kumwe na sa umwana asimva wewe guma wivugana ahaja hose turi kumwe ibi bintu uri kurakora ubona ari ibiki ibitaboneka ngani none urazi gutera umuntu atiteguye iyo uza kwemera indamu neza ibi vyari kugera hamwe bitwiyo ihende akazofita uza kuntera ngaha muhira kubera iki basi utari gufuma telefone ukabimbwira utaza kuntera uraze nakubise uburyo waravye ingene nabaye raba umushatsi raba ingene nabaye uriko urazana ko impambo ziwangu nari kurinda kukubaza naje ahubwo rabivukoze nzaye basi muri so nyine basi sorry kubera hanze nawe umuntu ubonye aguteye surprise muhira nawe nta kundi bobigenza ari wewe sibyo cyambere nitwobana ngaha muhira aha nanje si wanje ikintu gihari reka twiga ukuntu nyuma nzakugupangira mugabo dukora induru ngaha sibyo oya uza kumangira ndi he mu mwanya camba ndi he none bunyene ndafise amara kunyene cinza gupangira bunyene wewe urasubira muhira kwa sibyo hanyuma jewe ndera amafaranga nza gupangira inzu yo kwa amara hose subirana none basigenda sabi nena namuryango mufisi kenda kugenda kwa tantine wawe canke kwa muyoma hatina waze niwe yanenye naje kwa se umwana nabindi mbira bwo rabi ibintu bigenza namu ndatugumanako naho ndumvikana hondi dusubire muri ya hoteli rero uje kuryamayo bari byona umwana jewe aha naje umwana sindamwegamba nati jenyene turi kumwe nziza basi reka ko jewe ngaha ndazi na jewe sizakwinjira kuko beti ndaza cha telefona muri famiye avuga ibibazo byabaye sibyo ahubwo reka tuve ngaho nyine tugende nyimba za kurondera hoteli turaramo sawa hanyuma ejo aho bukeye turonera inzu twobanamo kugira ngo basi twere uwo mwana turi kumwe ariko a condition mye ko je nawe tudakundana Jebaza nari kuzatara urugwana rwa tuzoba tubanye nkuko mfitiye umwana mu nda ariko umwana amara kuvuka kula ca wimenye yuje mbiriza jewe je nibaze kigato byumvikana wawe ahuja turagumana nabirebe utazibesha nguranaye kuko aho niho miyumviriye ikintu ciza yaba gupfukura ubwonko ngaho mugende amureka kutagucera imanyosho ngaho nakubwiye beti yawe nako brambrere ubunye uri muteye regaragenda wo muhimbi ubundi warorindi ari isakoshi niwe witwara bata niko bita kuba umugabo ati ishingano eka kurabi no wamuhimbi Yazale kwanje amarira ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ni inkuru yandikwa n'imitima ibiri mu biza no mu bibi baragerageza kugumana iyo ruryoshe bararusabura hakamura bagubaka mukuri ubuzima bw'urukundo
umunsi utanguye neza